Ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya kabiri Kigarama, Salocom yagendeye ibitaro mpuzantara vya Gitega. Innocent Niyibona ahagarariye ishirahamwe Rukristo Salocom avuga ko bishimikije icivugo c'iryo shirahamwe agakiza n'urukundo nizo nkomezi zacu, bashimye kugarukira ku bagwayi bava kure kandi bafise amikoro make mu kubafasha mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Guhera ejo haheze twari dufise ibikorwa bidasanzwe aho twari turamutse duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kano gatabo Rhapsodie de réalité. Donc Rhapsodie de réalité ni igisata kimwe gisanzwe kigize ishirahamwe Salocom. Rero kuri uwo munsi twariyumviriye igikorwa kidasanzwe twoshobora gukora cyoshobora kugirira akamaro baba abantu bose ndetse nabo twari tugiye turaba. Aka gatabo karimwo ijambo ry'Imana. Karimwo ijambo ry'Imana, n'umukozi w'Imana Imana yahaye ihishurirwa iramukoresha arandika kano gatabo kugira ngo gashobore kuza karafasha abantu ku munsi uko bukeye uko bwije. Umukozi w'Imana yitwa Chris asanzwe ava mu gihugu ca Nigeria, niwe yanditse kano gatabo kugira ngo kaze karafasha abantu bose haba mu buzima busanzwe mu buzima bw'agakiza, kabafasha gusenga ku munsi kakabafasha gukura no mu buryo bw'impwemu. Uwo munsi mukuru wamuhimbazwa itariki 2 z'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe. Ego rero warahimbajwe no ngaha mu Burundi twarawuhimbaje, twawuhimbaje mu buryo butandukanye. Ejo haheze twarashitse kuri hopitale tuza kuraba abantu bagwaye, turabaganiriza, turababwira ubutumwa bwiza, turabihanisha bamwe, abandi nabo turabatera ivyizigiro aho byabonekana umenga ivyizigiro byaraheze, ubuzima bwaraheze, twabasubiye mu ivyizigiro tuvaho tubona yuko ari abantu bazima, naho byabonekana umenga baragwaye ariko bari basigaye bakomeye mu buryo bw'impwemu, banezerewe batwenga cyane gose. Ku munsi ugira kabiri naho Salocom yifadikanije n'ikigo c'igihugu gifasha abagendana ubumuga Senar kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ni mu gihe ico kigo cari kiramutse cifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wama uba buri genekerezo rya gatatu Kigarama uko umwaka utashe. Ku munsi ugira kabiri rero twagendeye kino kigo Senar gisanzwe gihurikiyemwo canke kirimwo abantu bagwaye bafise ubumuga butandukanye, baba bavutse bafise ubumuga, abandi nabo bagize ama accident bagize, donc bashikiye n'ibintu bitandukanye bituma bamugara. Twari twaje kubagendera rero nabo kugira ngo dusangire uno mutima, uyu mutima nyene twari dufise muri hopitali niwo twaje gusangiza naba twari ngaha. Ariko ikirenze ko ngaha nuko twashoboye gufata umwanya turatazira Imana, turasenga, turanezerwa, aho twabonye benshi nabo twibaza ko batoshobora kugira bivanye n'ibibazo bafise byo kuva kera, twabonye batazi Imana mu buryo budasanzwe, turanezerwa, turababwira ubutumwa bwiza, barafashwa, bamwe barakira umwami Yesu kandi batari bake bakomejwe no gukomezwa barakira n'umwami Yesu. Twahisemo kino kigo Senar kubera ko uyu munsi itariki 3 wari wahuriranye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Rero twaciye twiyumvira yuko twobagendera nabo, ari nayo mpamvu twavuze ati reka tunezeranwe nabo. Abari bahari babibonye uburyo bataziriye, uburyo bahimbaje Imana mu buryo budasanzwe, umva mu kwigina uwo munsi mukuru nyene wabo, natwe ukaba wahuriranye n'uwo munsi mukuru wacu, twanezerewe cyane. Rero nagomba ntera kamo ayandi mashirahamwe ari hanze, abandi bantu bafise umutima w'urukundo wo gufasha, wo kugendera abantu, ndabateye akamo bashike mwa kino kigo. Hari abantu benshi bakeneye ubufasha, hari abantu benshi bakeneye kuremeshwa, abantu benshi bakeneye gutegwa mu intege. Umuntu wese ikintu ashoboye aratumiriwe kuza mwa kino kigo kugira ngo abandanya afashe. Ibirori vyaranzwe n'indirimbo zo gutazira Imana no gusangiza ubutumwa bwiza abagendana ubumuga baraho, yisunza akarorero kari muri Bibiliya kerekana ingene Yesu yakijije umuntu yari afise ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Pasteur Claver Yamuremye arongoye ishengero Guérison des âmes yamenyesheje ko Yesu yitwararika abantu bose adasize inyuma cane abagendana ubumuga. Yesu rero yarakijije umuntu yari afise ubumuga bwo kutumva no kutagira gute no kutavuga.
Mu kurangiza ubutumwa bwiza, Pasteur Claver Iyamuremye yafashije abaraho kwatura amajambo yo kwihana no kugaruka ku mwami Yesu. Bamwe mu bagendana ubumuga twashoboye kuganira baragaragaza akari ku mutima. Je nitwa ku mazina yanje, nitwa Ndayisaba Eloi, nkaba mvuka ngaha mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umutumba ni Mugutu. Jewe ngendana ubumuga bwo kudatambuka, nagisanganya ipikipiki yaranaze, abamvunika uruti rw'umugongo bica bimviramo kugira paralizi yo mu bihimba by'amaguru byo gutambuka, sinshobora gutambuka. Yego, hanyuma ndiko ndahamara ngaha, ndahamaze amezi 5 niyo maze ngaha. Aka gatabo twagahawe n'ishiramwe gitwa Salocom, ryari ryatugendeye kuri uyu munsi wo kwibuka abagendana ubumuga. Hanyuma aka gatabo kitwa Rhapsodie de Réalité, na gatabo karimwo ibijanye n'ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ishamwe Salocom ryaje riratugendera, baduhaye ubutumwa bwiza. Hanyuma twahimbawe mu buryo bw'impwemu, twahimbawe no mu buryo bw'umubiri kuko badufunguriye, turaronka nako kunywa, turatamba, turanezerwa, byari bimeze neza, byari biryoshe. Ikintu cyamfashije nuko tubagarutse ku ijambo rivuga ko Imana idukunda, aho buri hose Imana igukunda. Baranadusomera aho Yezu yakijije umuntu yari afise ikibazo cyo kutumva no kutabona. Yego, hanyuma baratwizeza yuko Imana iguma idukunda kandi yuko idufise ku mugambi atakinanira Imana, yuko uko ubumugaye kose worema ukarema, kubera ko umwanya n'umwanya Imana irashoboye gukiza no birashari kirakiza. Icambere cyo no banza gushimira ishiramwe Salocom rya turenguse ko kuri uyu munsi, hanyuma nkabatumira kuzohora bagaruka, guhora batwibuka n'abatari twebwe bari mu bindi bigo canke n'abandi batari twebwe barahandi hantu, bakaza barabakubitira ko nabo nyene ubufasha nk'ubu babukeneye. Ubutumwa bwiza batuzaniye babukeneye, kuremeshwa biba bikenewe. Hanyuma nkatumira n'abana yandi mashira hamwe canke n'abandi bo bishobora kuza baragarukira ku bantu bagize ibyago bari mu bumuga. Nkatumira abandi bantu abo bishobora bose amashira hamwe kuza bararabira kakarorero kuri Salocom. Amazina yanje nitwa Niyonkuru Isi, mva mu ntara ya Kayanza, ngwarije hano muri kino kigo ca Senare, ngwaje umwana niwe agendana ubumuga. Mwana nyene agendana ubumuga bwo mu mitsi, ntashobora kwicara canke ngo izo sise rireme, ariko turizeye Imana ko byose izogenda ibidufasha ikabishoboza agakira. Ego, turanezerewe kuko Imana nyene yaturamukije amahoro, tukaba dushima umwana wacu akaba ari muzima, nubwo agendana ubumuga akaba atapfuye. Turanezerewe kuba twarose abashitsi biteka Imana yaturungikiye. Twarose abashitsi bo mwishira hamwe Salocom, ishira hamwe Rukristo y'abantu b'Imana. Ego, ubwa mbere batuzaniye ubutumwa bwiza bwo kuturemesha, bagiye baturemesha yuko Yesu ari washobora kuvura kurusha aba baganga dusanzwe turi kumwe ngaha. Turabashimira kuko baciye badufashisha n'ubutabo bwo kuzoza turahora dusoma ijambo ry'Imana mu gihe cyose tufise akanya tukaronka indemesho. Bagiye banadufasha mu buryo bw'umubiri, twariye ndetse twanyoye. Ego, twashimye cyane. Baduhaye agatabo batubwiye ko kitwa Rhapsodie de Réalité, karimo amajambo y'Imana n'indemesho tuzohora twifashisha iminsi yose. Umupfasoni Elizabeth Uwimana ni cegera curongoye ikigo c'igihugu Senar gifasha abagendana ubumuga. Nawe nyene arakeza ishirahamwe Salocom, anatumirira ayandi mashirahamwe kugira umutima w'urukundo. Ku mazina nitwa Uwimana Elizabeth, nkaba ndicegera curongoye iki kigo ca Senar. Hanyuma uyu munsi twatewe iteka nkuko bisanzwe. Iyi ni itariki 3 z'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe, twama twibuka umunsi mukuru wahariwe abagendana ubumuga ku isi hose. Kandi n'uyu munsi twawizihije kubera yuko wabereye nyamukuru mu Cibitoki. Hanyuma rero ngaha kuri Senari twaciye duterwa iteka n'ishira hamwe ryitwa Salocom. Salocom ni shira hamwe ryateye iteka Senari, ryongera ritera iteka n'abarwayi barwariye ngaha. Byahuriranye rero n'uyu munsi baje babagirira umunsi mukuru mwiza cyane
kuko batanguye bavuga ijambo ry'Imana ribaremesha bijanye n'ubuzima babayemwo bwo kugendana ubumuga. Barabatera intege, barababwira yuko Imana itabahevye kandi itabanka naho bimeze uko, yuko igikuru ari uko imitima yabo yoguma inonokeye Imana, igororokeye Imana. Hanyuma na nyuma y'ibyo bakoze n'ibindi bintu bihambaye cyane, nkuko bagaburiye impemu, bagaburiye n'umubiri, baronse ibyo kunywa, baronse ibyo gufungura. Nukuri n'umunezero ukomeye cyane, kandi iki kigo ca Senare turabakengurukiye cyane gose by'imvamutima, kongera tubatera intege tubabwira tuti no hanyuma muzogaruke, kuko ibi biri no mu bishigikira ikigo Senare, kubera yuko ni ikigo gifashwa n'igihugu nicyo kidufasha kugira ngo tubashe kuvura aba bantu baba baje ngaha, kandi twongere no tunabafashe no kubafungurira. Rero nk'uyu munsi mwakoze ibi bintu, novuga yuko mwasahirije n'umunsi wavuyemo. Niyo mpamvu rero tubateye intege kandi kongeye kubatumirira no kuzogaruka. Imana ibahezagire cyane. Twobatera kamo cyane, kuko ubusanzwe murabona ko ngaha n'ibitaro, kandi iyo umuntu amaze kuba ari mu bitaro hariho ibintu byinshi adashobora kwishoboza. Hanyuma rero ngaha hagize nk'abandi baza baraza, byoba byiza, kuko urabona nk'ubu mwabahaye repas spécial, ifungurwa zidasanzwe kuzo bahora bafungura ngaha, mwabashiriyemo n'inyama, mwabashiriyemo n'iki, ariko ngaha sinovuga ngo barabironka minsi yose, naho ibyo baronka nabyo biba bimeze neza cyane. N'abandi rero Imana yokora ku mutima bo hirya no hino, kuko bose ntitubazi, hariho n'abandi bahora baza, mugabo n'abandi rero bataragira ico cimviro cyo kuza ngaha, turabahaye kaze na karibu kugira ngo nabo baze gushigikira abarwayi bari ngaha, kuko birabatera intege, bikabaha morale, bakumva ko bakize muri uwo mwanya, kandi bica bigendera ko nyene bakavuga bati by'ukuri turafise abandi bantu batwitwararitse barakira. Muri ako karyo nyene ko guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inyigisho z'agatabu Rhapsodie de Réalité, twaganiriye n'umwe mu bahora bumviriza ico kiganiro. Nitwa Ninazo Ade, ndamaze nk'indwi zitatu ngiye mu iyo group. Ikiganiro cyo kimfasha kirimwe inyigisho nziza y'ijambo ry'Imana. Kuva ntanguye kuja mu iyo group naraharonkeye ibitari bike by'akarusho, kandi n'uyo ndaryumvirije kwerera ntuma keshi nibuka no gusenga, kumbura ugasanga hari igihe naho rangira bibaye n'ukuntu ijambo ry'Imana ntarironka byoroshe, mu gubu ni sawa, ndayironka byoroshe, rirankangurira nyene kuguma nibuka Imana. Abagize icyo ndabasabira nuko bobandanya babera inzira abantu benshi. Tubamenyeshe ko muri iyo minsi ibiri hashoboye kwihana abantu bagera kuri 80. Mwomenya kandi ko inyigisho za Rhapsodie de Réalité zama ziboneka buri munsi ziciye muri groupe ya WhatsApp, zigaca no ku rubuga rwa YouTube kw'izina rya Salocom TV1.